Jengi ku kazi. Nguma ningira muhira ati ntajyari. Nguma na mu telefone none utajyari. None ko nawe akora hariya ku. Kubitaro. Nguma narangu ujya mu deje wawe abaramu akanya gakwiye kwa. Oya nabijya byo kumugumiza hariya ajya bazamu. Oya byo amazamu Baravya. Ndiko ndiyumvira ndikishaka kumugururiza muze yiwe. Centre de santé. Clinique yiwe. Là aho ni sawa. Ari abatinizia bazoza. Ndiko ndakwandisha ya contact avec eux. Turako tukugurura clinique. Aho ni sawa. Azoba muze deje yo clinique. Ah bonne idée. Bonne. Azoba libre yigenga. Ata ya buteyage ki. Haya yarigenda ninga ntimuya mudenya ageza kubitigisha ati. Ashobora bana. Ya muhire yararonse icyombo. Rero Yesu ndabikeneye. Bana reka tujye kumeza mbona ingeza. Reka mwaje cyane nihuta mwaje. Ma belle sœur, karibu. Ça va mamie? Ça va. Ça va bien. Vite vya muhira. Sawa. Wantevye iminsi ibiri yose. Yo man, ishure. Ngeze ahantu. Mama ni gute? Bana buruhoro bure biko biraza, agimeze neza, arakomeye, arafungura, uameze neza bro. Ni byiza cyane na papa nawe ni bon, akazi gusa. Stress y'akazi. Bien sana. Aha naho ni gute? Nse turaho vraiment turakomeye. Saza yagiye ku kazi uno munsi jewe. Off yari yambwiye. Wo waruhusi no munsi. Naruzi. Takaza muzanire akaji cyangwa ukunda passion ndabizi. Nari nangaye kurambaza. Ndibaza ko mwatese byinshi. Mugira ikibazo be. Belle sere wanje. Merci. Amashuri nayo ngute mama. Hewe ni atari. Ibintu by'amarangi biraruhisha imboroko zatari. Kugira ngo kugera ku kintu ciza nukwihanganye nene no kagerageza twakora ibyiza nyine. Biraruhisha vraiment. Ndibaza sinzobandana niga université. Nzoruhuka kwanza umwaka umwe apana kutubwira ibintu nk'ivyo ntushaka no kuvyumva. Biraruhisha. Ivyo nibiryoheye amatwi. Nzoca bandanya wiga uheze. Oya mvuze nyene nzoruhuka gato uruhuka ibiki heza gusa rimwe na rimwe anyuma uruhuke wahejeje ibyo byiza. Rero hari inkuru nari mfise. Inkuru bon sinziza cyane kandi simbi cyane ko bivuga sinzi. Izo nkuru rero mfise nizerekeye muzenya ujya mutona wawe Chiro Chirori yagize iki ufite asha ngo bama bamubona hariya muhira hari umufumu aba hariya ahamandi wawe umupfumu asha baramuzi ahantu bose baramuzi ngo yitwa Mbari Kimbaranga Mbari Kambaranga sinzi n'ukuntu yitwa asha nje naramenye iyo nkuru ndumirwa ngo yamaho guhaze nk'iminsi 3 akajayo agasubirayo. Ça c'est pas possible. Ni kintu kidashoboka ibibaho. Chirore mutoyi wanje jewe. Chirore nyene. Oya ibyo bintu. Kweje wabimbwiye n'umugenzi wanje tuzinanye byanje. Aja kumupfunga ukora iki kugira ngo aronke iki ashaka. Nijo cyanangaje ndetse narinzi niyumviriye n'ibyo bintu. Uraza abantu bakunda kuvuga cyane. Abantu baravuga. Nabo mubeshera bashaka iki. No yagenda kumupfunga ukora iki kugira ngo bamuhiki. Agiri nibyo rero nabumwe nibaza cyane avuga ati iki kintu sine kigumana ku mutima kandi abantu ndagukunda
comme belle sœur wanje sinobona ibintu nk'ivyo nkanuma ego merci ariko je ico nibaza ngira ngo babonye umuntu baramwitiranya na Cirore basa peut-être 3 fois gatatu kose Cirore ibyo bintu mbona ko bidashoboka kuba tukiri baza n'ukuri mama wacu yaratwigishije ko abapfumu n'ikintu kitabaho ni iby'amashetani turabitinya mbese muri make ubwo nawe uri kuraharira kubimubaza wumve kwanza kubwira kuko peut-être ko yoba afise ingorane yari yaherekeje umuntu sinzi nawe yo muherekeza none umuherekeza umugenzi wawe numva ko nawe hava bigutwaramo je ndabimubaza vraiment ariko navyo nizeye peut-être ko afise ingorane bimurenze urumva agacaza nangorane afise zo mujana ku mupfumu ashobora gukora ibindi ariko mu by'umupfumu sinibaza c'est vrai je kwere umugenzi wanjye ndamwizeye nivyambye nje ndabizi ko ari tubyihoze ibyo Berser tubyihoze ndamubaza Cirore ariko sinzi navyo nizeye cyane ubwo birateye ubwoba bwira kwanza ibyacu kwanza ati mama nawe ameze neza inguvu ni zose asigaye kubura asigaye akora akazi kose afite ameze bien kabisa bari kumenya ukuntu nkunda mama jewe natwe turagukunda nje na mama namutama nyene twese twarahuje byo na musaza wawe atetesha gute none mana jewe urazi imbere niyumviraga gusa akazi numvira ibintu by'abagabo akazi ku munota akazi ariko ubu mbonye ko nari nibeshe sinzi ko ari ibintu bimeze neza mu isi ng'indoa kubana n'umugabo ni ikintu kiryoshye ariko yo mwumvikanye mukavuga kimwe ni ikintu kiryoshye cyane ni byiza vraiment none uzoduhagera kabebe ibyo ni iby'Imana dusenge ariko nizeye ko soon ibintu bizoba neza asha numva nkumbuye akabebe vraiment n'ibyo kibazo byo tubisenge ariko nibaza ko Imana irabikora okay ari amahoro ibintu byose biraba neza je l'espère bien kuronka kanyesi kandi nshaka ko gasa nawe wenyine jewe itante we ukuntu umeze neza agasura keza ipira we rihari bashize ku meza nibaza ko watese udufiriti ndakunda udufiriti ndabizi neza cyane na mayonnaise aho wagize neza tuje gufungura rero karibu ku meza merci icyamwa cy'umugisha kiba ku giti cy'umuruho rero ingene ngaha byifashe ibya Muhire na Mukunzi nicyo cyanzanye uyu munsi umbwire neza ubishire ku murongo ingene byifashe ubona babayeho gute sayo kuvuga mwana wa mama bantu ubu rero ni Titanic waba ubu oya mbwira kira ku manana Adamu na Eva yego kwezi umva ibintu byisigaye byiberenga cyangwa wagira ngo ndiko ndabafiri bagira ibiki nona sinzi nyamata vyitwe gute nukuvuga usanga bareruranye niko vyumva ubu rero Mukunzi asigaye yidekesha kujya ku ruyoyo usanga mu maguru ya Muhire yaryamye yasinziriye indirimbo nazo ntumbaze nyamba bazicuraga bazikura hehe usanga kurimba ari kuririmba hari gihe nibagira barabizi ko binjya ego menga ko babigira kugira barabizi nyene no haruzi ko atabigira bizi ashaka kubabaze utunture uzotewomoke umubisi nukuvuga ubu mutima uranja ukamvyimbira ko hamwe numva ko no pasuka habura kukujya kuko ujya mu hungu Muhire araboneka ko azi gufyinisha umugore ashabira musa kayafyinisha kamuga mukuru wanje nawe akarengereza mukuri uru rukundo rwa Muhire na Mukunzi ukungene ndarubona nibaza ko na shetani adashobora kwegera bare kwegera umva shetani yotinya ntiyobegera jeje nyene ndi mu guturika ndabira kure nkaturika no kuvuga umutima kamvyimbira ko ebana sinzi Adamu na Eva bibereye aho ngira basumba Adamu na Eva ahubwo umaze kuvuga ko shetani atobegera basumba Adamu na Eva bajya baraturukundo ivyabo birirwa bajyamye nyamba barabuze mu gitandi yo baja kuryama bagaca baja muri saro mu madiva data kugira banyereke bego vyazo mvyo ndakubarira ikinga mu gitanda baraharengana bakaza muri saro babone muri saro yumvire vraiment bagaca baza muri saro umenga bashatse bakandisha
ndakubarire rero sawa ibyo byose ndumva yuko bibabaje naje ari je no babara reka ikiri ngaho rero no kubwira nazanye umuti wa muti wo kwisiga uwisige neza uwisige ku mwanya uwisige mu mavuta ushire mu mavuta hamuce wisiga wisige kuva mu mutwe ajya mota nyena mota cyane nka parfait hamwe uwisize yo azoca kubona nk'izuba akashare ku buryo mbona bakundana na ivyo nibigukange sinumva ko yo hava yiyumvira nga urukundo kubera iki uyo muti ni ruhasha wa mukobwa uyo muti ni ruhasha uzowisiga neza umeremete uyagayage ucumuta ukuntu rero agukubisa amaso kurukunda mufitiye umviriza urukundo ruzohera kuri uwo muti ruzohera urukundo je mazi imisi mbona ubu narabaye nk'ikirofa ndarira n'imyosotsi gakoroka n'ibisoro nk'imyira kurukundo ndiko ndabona rero nakuzaniye ruhasha isumbuko intege ziracika usanga bareruranye umwe mama yahindukiye kumwe kw'abahinda ariko amuraba ukamenga iyo mutora n'indamujisho size nkaraba mfata nerembwe n'isase mirandi nakuzaniye ruhasha nuko je mwambwiye ngo nze mwinuje ukampanura je ndabona ngiye kwipfira oya je nakubwiye uze kubera kwiturikiramo ko nta mahoro ndayifisemo nta munezero ibyo mbona nagahinda inca mu kabaraza nkasanga bareruranye nagenda naca mu gakorodoro nkasanga umwe yafashe uwundi munda aho nciye hose nta mahoro mfise kuko niho ndabasanga nikigeragezo umenga n'inzira ncamwe yose baba bayibonye we ntugire ikibazo je nakuzaniye ruhasha umuti usumbugo rukundo rwabo uzogwica kopo rugapfa rukazigira rukirabura urazana nsige akubonye azokubona nk'izuba abonye mukunzi azomubona nk'umwijima hewe nuko ndakubari urukundo mbona wewe wivyo ndiko ndakubwira ngira wumva ndiko ndaruvuga ku matwi ukagumva ku matwi urubonye wewe ukabona ivyo baba barimwo indirimbo zisigaye zihari nawe rero nyizera ko uyo muti uzofasha umviriza ndakubarira uyo muti nawo hawe na Kimbaranga kandi Kimbaranga ashaguhaye umuti umenye yuko ibyo washaka byose ubirose uyo muti bawita bandua bandika naona tucha tumubandura mukunzi tubandike wewe mukunzi hoshi wewe nawe ucewe mupfumu rumbaranga reka rekura mwumva ngombe ni Kimbaranga yagagenda mwibaga ngo Kimbaranga emwe kabatara tubaranga mwiyo miti ndaza nakubwiye ni bandika bandua mukunzi hoshi banduka Brina ingia Brina mukunzi bandua Brina bandika makubwa hayo reka Kakupandura mbandi yagiye aho twamuhejeje bano yoze numva base nkubaragoye base kagora nko mu bitara gapfira cyangwa kagenda mwe baragahora n'imodoka ikamusya base bakava wore nikibazo we na wacu yavutse yakujya kukwicira ubuzima nicyo cyamubeshejeho kwisi akwicira ubuzima akubuza icyo ukunda akwime tubihagarikira ubu bari mu gushika nyamba bagiye kuryukira rusanga bari nko mu mabice ntibasigana ubu ni ngodo n'umufuko ntibave badusanga ngaho sawa wewe nuko nyene nabikubariye asha mambo ni kama hayo tuzosubira rero telefone yawe none telefone nanda ibagiye aho twayaze byinshi hamwe nibagiye sawa 이참가 주무기셔 기와고기 뒤쪽으로 muhire uzunkunde nkakurya ukunda ubuki urukundo rwose warufitiye mukuru wanje rwose kuyimuke rwose ruci wanje ni jewe Cirore ni jewe kio chawe ni jewe harufu yako nzuri kila kitu ni mimi agukunda muhire zo wamuhunda gushika gupfa beau frère
Urambabaza. we yeye ndio anafundisha hivyo ndio wewe juu mshina atajana na bukuje sasa nagomba kukuramutsa vyonye nari na yeye mwaza bafishinisha yesi ni mungu baba ngo usanga ari mugaza abantu usanga abonye gusa ngo bofi biki none bofra kukuramutsa ari niki shinira handi iwanje ni bafina ndakubwira kwanza nibiki kwisize mu uranukira bo friend amuta neza none iki uvuga nibiki wisize wewe genda koga kana vaga nuvuga ni sanosi ikire nini kana na binuka wewe bo free haba toka mbisa umugore wawe namba mwana roga imiti ndanuka umugabo yumva contraire nibiki bano umugore wawe namba mwana wabarotse Benga sizi nawe sizi kutariko nuba nawe sizi kutariko nuba nakoze amakosa niki muti umota nacanze n'amavuta mota bandangiye nguranuka uyu mugabo nanye n'ikindi kintu canke mwene mukuru wanje yoba arindi miti amuroga y'ituma dafatwa zindi miti na wamusiga gira twese tuja hamwe awonye niko kubandanya haguma nsirita sawa sawa nisiga unda usige no mushatsi ndawucange na produit nanduruke nisiga umushatsi kirango n'imbuto ndazimesoza uyu muti niko kudafasha urugamba rurakomeye ko urugamba none nsi telefone wewe sa ndio mashugo ndio mashugo bidasha Bofre nena gushireho ugira uneze gutuntu tumeze neza usange hasa neza nje nagushiriye nje nagushiriyeho ingiriza ndakubwiye wewe Bofre yes just bien ni umshede mushe niba je nawe ndufishije nawe urumva gene kure adabashugo hanya gene kure abashugo hanya Bofre wani kundi ibintu vyiza kaka gene kure abashugo hanya kana wahindutse kwe Wayakuye toka sasa genda na toka genda gari yani wewe toka tu